Nice. Urafisa kandi? Uriyandikira wowe nyene? Ego. Urafise indi wanditse wowe? Ego. Tupatie tena butamu. Okay. My name is Gabika. I see the baby who like to brag, like to stay in the way. Don't joke with me, yeah. I'm not like you. Catch me wild when I say keep it silent, yo. Keep it silent. Every time I told you, darling, I never drop, yeah. I never drop. I never drop. Respect my name, yo. Respect myself, yo. If you want to know my name, come meet the boss, yeah. Yo, my people, abantu bako batugira twatuzumura. Yo, hari umuntu yavuze ngo numulapele. Twatuzumura pese. Yo, waririmbye neza cyane kabisa. Merci beaucoup. Kandi watabuye kabisa. Amanota y'uwanje ngaha kabisa sinzi ko arabandi bazakugwaya amanota. Nagwaye menshi. Urabona umuntu ari nyuma yawe. Namubonye. Muvugane. Ego, merci. Urabishoboye. Yo. Kabisa. Thank you. Yo. Hello bakunzi ba Flip GTV, bakunzi bacu, abakunzi mudukurikirana muri hano mu gihugu cy'u Burundi, abakunzi mudukurikirana muri hakurya y'amazi. Turabaramukije mwese, turabahaye mwiriwe aho muherereye, aho muri mwubahwe kandi mugire amahoro. Ni MP Promoter, MP the Big Dealer, the Game Changer, igikoko n'ayandi menshi ushobora kumpamagara abivanye naho unsanze ku rubuga ndiko ndakorera ko. So uno munsi murabona ko twaje nyuma ya kamera kugira ngo tubahereze amwe mu makuru asanzwe ariko aratembera cyane hano muri Buja Flavor, Buja kama Buja. Twongera tubahereza inkuru imwe kuri imwe. Ndi kumwe na MC Blizzo, uwo muzi canke mumenyereye nk'umu cameraman, ariko uno munsi hari kugira ngo nawe abaheze imwe muri show azi ziriko zira trending hano muri Buja Flavor. Reka nawe ndamubahe abaramutse. Yes, wagwan my people, muraho mumeze fresh, mumeze neza, twizera ko mumeze neza, natwe tuba tumeze fresh. Kuri mikro nyene mwavyumvise ni MP the baddest, igikoko, nyamaswa. Iyo turi ngaha kuri mikro twese tuba turi nyamaswa, ibikoko team nkuko vyama tuba turi ngaha kugira ngo tubahereze ibintu bisa neza, amakuru ameze neza, ameze fresh. No musi rero tubazaniye amakuru agera kuri angahe 2 canke 3 kugira ngo tubereke ko turi update kandi turiko turakurikirana ibiriko birabera ngaha muri Buja kama Buja. Uno musi rero uti bimeze gute MP? Twagiye sasa. Je makuru ya mbere kwanza nuko turi bazima. Makuru ya mbere nuko ibikoko twongeye kugaruka kuri wa muvuduko wo kubahereza. Wow, ndi nyene. Inkuru zimeze bien. Inkuru igira kabiri murabona ko ari inkuru y'aba diaspora homecoming. Ubona ko ari navuga ko ari evenement ikomeye cyane, irimwe abastare benshi gose, navuga ko ibihangange by'umuziki w'Uburundi byose bikaba byahuriye muri iyi concert. Mbega mwibaza ko byoba biza kugenda gute? Mwibaza ko mbega abo bantu ari bande? MC urashobora kubabwira? Turabonamwo Kidumu, Big FIZZO, Sabi, Vishu, Don Brida, hamwe na Estanish, Nziza Desire, hakabamwo n'abandi benshi, Mukombozi, Regimo Music Club, tukabonamwo abandi bagiye barashiramwo batari barimwo, tutigeze tubonamwo ba Double J, Kiriku, hamwe n'abandi bose benshi muza kubona ku munsi uno munsi nyene masaha ari imbere muraza kubabona kuri stage, aho ubona ko banatumiye n'umuririmbyi akomeye cyane ngaha mu gihugu cy'u Rwanda ariwe Ashobora. Yashitse ku munsi wa gatatu, je pense que oui, niho yashika aje mu giteramo citiriwe Diaspora Homecoming 2022. Yep. Bese baribaza ngo biza kugenda gute, biza urabona ko baciye babazanira n'umu MC
umunyagwenya wacu mutima rokomeje mugana abonye umenga na kiginga zo bari na Ildefonse wese bose barimo urabona ko uyu mujama atanguye kubajya amahera y'aba UMC aba mikrobande kubakoramwo ba MC Machade murabe muracunga neza kuko ndabona ko uyu mugabo uyu musore ntari ko arabyorosha mu gihe benshi bariko baramuharura ko ari we mu comedy uno musi ahagaze neza kandi na team umutima nawe nyene ihagaze neza cyane n'umuririmbyi avuye hanze mu social benshi baramuzi yakoze byinshi yakoze ni mu gihe uyu musore agishika abantu baravuze amajambo kuvyerekeye hiti yiwe ingene yagiye ingene vyagenze baravuga ati Soshomura tumuzi nk'umuririmbyi kera cyane Big Fizzo yafashije ku ndirimbo Hansage iyo ndirimbo ikaba yarakunzwe cyane gushika kuri uno munsi Soshomura akavuga ati jewe Big Fizzo ndamufata nka mutama wanje kuko niwe yanyigije muri game arancira inzira hama ndabona gutangura umuziki ndabona kwinjira mu muziki binyoroheye MP tutarandiriye no musi nyene hari ikindi giteramo cagakura muri gospel uribaza ati mbega ni gute abarimvye muri Sekila bategura concert n'abarimvye muri gospel bagategura concert bakibaza ati mbega ivyo bintu ko bibaye kwitariki imwe biza kugenda gute tuza kwinjira kwa Apotre Apollinaire cyangwa tuza kwinjira kwa Diko ni Diko ni Dikobu ni naho nyene ubona ko harimo abaririmbyi benshi abaririmbyi bibihangange abaririmbyi novuga ko babakambwe cyane abakurambere urashaka kwibaza ati mbega ni gute ibi bintu biza kubera uno munsi ati mbega kwa Pauline mbega niho haza kuboneka abantu benshi ari muri stade cyane muri Dikobu mbega niho haza kuronka abantu benshi ivyo bintu uravyibaza mbega wewe jewe urabona nibibanza sico kimwe kwa Sabi na ba Big Fizzo turabona ko ari Mickey Club ariko kwa Pauline bo bariyumva ko baza kubaronka muri stade Intwari nukuvuga ijya stade nini niya irasumbya ijya Mickey Club bisigura ko aba bariyizi bafise confidence barabona ko baza kuzuza kandi barabona ko baza kugira aho baraza nyine bo bariyumva muri bo kuko ravye ahantu hari Redemption Voice murabazi muri ndirimbo nyinshi uracari yamana nyene byinshi barazisoye nyinshi kandi ziryoshe ucubona namwe na Victoria's team hamwe na MTC izi timu zitatu zonyene uzibonye urashobora kuvuga ati hano harasha haratukombera Victoria's team nibaza ko mubazi ni mu gihe rero ubona ko hariho Apollinaire hariho Big Zoe hariho Dudu hariho n'abandi benshi nyuma yiwe bamasezerano ba Gadnish n'abandi benshi cyane n'abaririmbyi ubona yuko afise n'abaririmbyi bavuye muri za France hehe mu Rwanda uzenya wo mu Bufaransa uwacu murundi wacu Fortran bigira imana urabona ko nawe nyine aza kuba hari ni mu gihe Big Zoe ni mu gihe mugabo tubona ko kuri ino afishe hari abaririmbyi hamwe batariko ushobora kubatse mbega Davidi mbega ni kuki Davidi atabonetse kuri ino afishe mbega ni kuki Fortran atigeze aboneka ushobora kwibaza ati mbega biza kugenda gute mbega abaririmbyi bo batashoboye kuboneka canke bo batabonye ko ikino gikorwa atari gikorwa bakwiye kujamwe ariko nkuko Dikobu yavuze ati reka twegeranye abaririmbyi ba Sekila dukore ikino gikorwa twishize hamwe na Apollinaire niyo reka ndabegeranye nanje niyo idea yagize ati ndabishire ku itariki imwe turabana turabe oya je mugabo je vraiment novuga ko no paria oya urabona n'ibiciro ntibisa kuri kwa Apotre ni 5000 sempre hamwe na 10000 ego naho ni 50000
c'est 50,000 hamwe na 50,000 VIP hamwe na VIP ni 100,000 hamwe na sponsor ni 300,000 urumva yuko canke 1 million ibi bintu urumva yuko ari ibintu bikomeye cyane gose ibintu biza kubera umunsi umwe ibintu biza kuba biri show kabisa urashobora kwibaza ati mbega nza kuja hehe ku bantu bakunda umuziki urashobora kubaza ati nza kuja hehe mere kwa Apollinaire canke nje kwa bakidumu bose n'aba legend bose n'abantu banditse umuziki kandi bose n'abantu basanzwe bazwi hano mu gihugu cyacu. Yes, kadusimbire ku nkuru yagira gatatu ariko ndakwibutsa gukanda subscribe, like na comment hamwe na share kugakengeri hajya kugakengeri ama ucyugira commentaire kugira ngo tubwire uko wowe uri kurabona bino bintu byacu cyangwa uko ushaka ko tubikora uko ushaka ko tubihindura utubwire neza na neza amace dukora umuti. Inkuru ya gatatu ni isanamu media isanamu nanje ndaririmba nawe uraririmba edition igira kabiri no kuvuga rero today niyo nkuru twabazaniye iri and all nivyo twako turavuga biteguwe no munsi ariko twavuze duti reka tubazanire uyu mwana MP uyu mwana narigeze kumukoresha ikiganiro bro narabonye aratwika narabonye aradeshira bamwita Paira Gapi Paira ariko ku mazina y'abavyeyi bamuhaye yitwa Irakoze Pamela. Ni zimwe rero mu mpano ubona ko abantu benshi birengagiza abantu benshi usanga bafise ariko batabona ati mbega ndabicishe mbega bigende gute cyane cyane kubigeme abigeme urasanga bikumira kandi bakabona ko muri ivyo bintu vyabo ntibishobora gukundwa ntibishobora gushigikirwa nkuko igitsina gabo gishigikirwa. Rero uno munsi navuze nti sinogenda namuvuze kubera ko numuntu ariko araboneka cyane mu iryo higanwa umwigeme ari imbere y'abandi bigeme bose kandi renda babwize ukuri kandi twaramukoresha ikiganiro atari yumvira kuja mu iryo higanwa mugabo urabona ko agiye mu higanwa kandi agiye abaye imbere y'abandi bantu bose yasumbije abahungu benshi yasumbije abantu benshi mugabo urabona ko yagiye imbere aho ubona neza na neza ko ari umukobwa yariko yitanze kugira ngo ico kibanza kironke numwigeme asanzwe aba ku Musaga twamukoresha iki kiganiro n'iki tubashiremwo basi gatoya ku kiganiro twamukoresheje hama bumve ino mpano y'uno mukobwa. I wanna see my star, yeah. I wanna go to heaven. I wanna change the world. I need some work, yeah. Money, yeah. Money. Murumva neza na neza ko ari umukobwa ariko numukobwa azi ibyo arimwo numukobwa ari karabikora neza cyane. Inyuma yawe tumukoresha ikiganiro aciye aja kuyandikisha muri ihiganwa nanje ndaririmba acara kubita aba wa kabiri mu manota ku manota yiwe no kuvuga batatu ba mbere baranganya manota ni mu gihe mu ruhande rwa jury tuja gusangamwo FIZZO tugasangamo Andi Mwag hamwe na Rina Branch ego bamwe mu baririmbyi ubona yuko baserukira umuziki hano mu buryo bw'ama live cyangwa mu buryo bwo gutanga amanota muri rino higanwa nanje ndaririmba. Mbega urashaka kwibaza ati mbega rino higanwa ryo bagitabiriwe n'abantu barenga bangahe? Iri higanwa ni higanwa gitabiriwe n'abaririmbyi benshi barenga amajana 3 ariko uno munsi tukaba tugeze ku rwego rw'abaririmbyi tukaba dusigaranye abaririmbyi batarenga 64 yego canke 46 barashoboka kuko uravye abantu bitabiriye n'abantu benshi cyane gose ariko uko bagenda barakora niko abatera imbere ndetse n'abavamwo bagenda baravamwo. Yes, baragize selection bivaye n'amanota bagiye bararonka. Turabona uwa mbere yabaye Mitego Gordon, uwa kabiri acaba Irakoze Pamella, fisa manota anganya n'uwa gatatu Mutoni w'Imana Test Dara amazina aragoye
Wa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu bose baranganya ni kuvuga wa mbere afise bose bafise 9,875 izo ni pourcentage amanota yo baronse bose baronse 39,5 sur 40 bisigura ko bace baronka kuri pourcentage 9,875 urabona neza na neza ko yitanze araba uwa kabiri turindiriye tuze turabe ikizovamo muri final. Urafisa kandi uriyandikira wowe nyene ego urafise indi wanditse wowe ego tupatie tena butamu. okay my name is Gabika. I see the baby who like to brag, like to start in the way. Don't joke with me, yeah. I'm not like you. Catch me wider when I say keep it silent, yo. Keep it silent. Every time I told you, darling, I never drop, yeah. I never drop. I never drop. Respect my name, yo. Respect myself, yo. If you want to know my name, come meet the boss, yeah. Yo, my people, abantu bakora tugira tatuzumura. Yo, hari umuntu yavuze ngo numulapele. Tatuzumurapele. Yo, waririmbye neza cyane kabisa. Merci beaucoup. Kandi watabuye kabisa. Amanota y'uwanje ngaha kabisa sinzi ko ari abandi bazakugwaya amanota. Nagwaye menshi. Urabona umuntu ari nyuma yawe. Namubonye. Muvugane. Ego, merci. Urabishoboye. Yo. Kabisa. Thank you. Yo. Ku bantu mufise tara turafise ibiganiro ku mudiho ni ikiganiro kiko kirabikora neza urabona ko tuberetse uwo twigeze gukorana ikiganiro ku mudiho yabikoze neza kandi urabona ko ari karatera imbere bivanye na tara yatweretse yaciye yevoriwa abandanya yevoriwa namwe ntimwitinya abantu bafise tara mushobora kutwegera ikiganiro ku mudiho kiriho ku bwanyu ciao 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 ciao